Umuntu TV tubitayeho. Nkuko mumaze kuvyumva hano ni ku Muntu TV, uwo mwumva ni Rukundo Yakobo. Ndabahaye ikaze mwese hamwe aho muherereye mu bice bitandukanye munsi y'izuba. Muri amahoro ahiwanyu, abari muri Amerika, muri Edeni, hano aho bita muri Afrika naho ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse biterwa n'amasaha mutwumvira ko kuri uyu munsi. Ni mu gihe aho tugiye kuganirira hamwe ku cigwa citwa ibiti vyatewe muri Edeni. Mu gitabo c'itanguriro tuhasanga ibiti bibiri vyatewe muri Edeni. Aha tugiye kurabira hamwe ivyo biti ni biti bwoko ki, ni biti buti canke ni biti bantu. Hirya hano kuri mikro ya kabiri ndahabona mugenzi wanje, reka ndamuha ikaze nawe arushirizeho kudufasha twigira hamwe. Ikaze. Hanyuma nongeye kandi kubaha kaze kuri kino cigwa cacu citwa ngo ibiti bibiri vyatewe muri Edeni. Ibiti bibiri vyatewe muri Edeni. Ugiye kukibashikiriza akaba ari mwene so Bucumi Isaka. Nkaba rero ngiriwe amahirwe yo kugira ngo dushobore kwigira hamwe ibi biti bibiri. Ikirango c'icigwa nagisize ngaho hejuru, ni ibiti bibiri vyatewe muri Edeni. Intumbero ya mbere no kumenya igiti c'ubugingo muri Edeni gisigura iki. Ya giti cyatewe muri Edeni citwa ngo ni igiti c'ubugingo. Ico giti citwa ngo iki, canke giserukiriki, canke ni giki ico giti, ni igiti bwoko ki. Kukigira kabiri, intumbero igira kabiri niyo kumenya ico giti cami kibi n'iciza kiri muri Edeni. Ico giti naco giserukiriki, ni giti giki, ni igiti bwoko ki. Ubw'ivyo tumaze kuronka izo ntumbero z'ivyo biti bibiri, tuzoca rero turaba neza ni igiti cahe Eva yabwiwe kuryako. Hanyuma dufise igisomwa twisunga. Igisomwa twisunga ni igisomwa cyo mw'itanguriro igice kigira kabiri ku murongo w'icenda. Igisomwa twisunga kugira ngo dushobore kwiga ibi biti bibiri biri muri Edeni ni igisomwa kiboneka mw'itanguriro igice ca kabiri ku murongo w'icenda. Bidushobokeye n'uwa 10 nawo tuca tusoma. Rero ingene haravuga ngo Uhoraho musumba vyose ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Some no ku murongo wa 10. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo, ruharenganye rwigaburamwo kune. Ndasubiramwo aya majambo. Tanguriro 2:9-10. Uhoraho ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kuri 10.
kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigaburamwo kune. Haleluya. Aya niyo majambo tugiye kwisunga kugira ngo dushobore kumenya ibyo biti. Turiko tubandanya twiga ikicigwa cacu. Icigwa kivuga ibiti bibiri byatewe muri Edeni. Ni biti bwoko ki? Rero ni biti bibiri. Tugomba kubanza kwiga igiti kimwe. Twumvise yuko muri Edeni hateweyo igiti cy'ubugingo, hanyuma kandi hagategwayo n'igiti kimenyekanisha ibibi n'ivyiza, kuvuga cyama ibibi n'ivyiza. Reka rero dutangurire ku ico giti cya mbere cyatewe aho muri Edeni, cyitwa igiti cy'ubugingo. Mbega ico giti cy'ubugingo cyatewe muri Edeni, twumvise yuko ico giti ahantu cyatewe ahantu hari amazi, hava uruzi rw'ubugingo ruvomera, ruvamwo inzuzi zine, ndetse izo nzuzi zikavomera itongo ryose rya Edeni. Ukuvuga ivyo biti byose haba n'izo nzuzi zose ziboneka ahantu muri Edeni. Rero kubw'iki giti cy'ubugingo, imbere yuko tumenya ngo ni giti icyahe, giserukireke, ni giti bwoko ki, nuko tubanza gusomera hamwe iyi mirongo dushize ngaha hejuru. Iyo mirongo nayo si yindi, ni Itanguriro igice cya 2:9 hamwe twasoma. Aha tuzoba turiko turondera connection, kuko Bibiliya uko yanditswe nta jambo ryirebanga muri Bibiliya. Igihe cyose uzobona ijambo atarindi jambo ririvuga canke ririshigikira canke rivuga cyo kimwe n'iryo jambo muri iki gitabo cy'ibyagezwe cyitirirwa Bibiliya, iryo jambo rikaba ririmwe gusa, uzumenye yuko iryo jambo ari agatoki k'abanditsi basizemwo mu buryo bwo kongera canke mu buryo bwo gukuramo. Ari naco gituma rero nzanye ino mirongo hano kugira ngo turabire hamwe ko iryo jambo twumvise muri Edeni rijanye n'ibiti bibiri, ko ryoba ari rimwe gusa muri Bibiliya, ko ryoba ari ryo riri muri Edeni ryonyene. Itanguriro 2:9. Kubw'amahirwe, kuko ari jambo ry'ukuri, tuca turisanga no mu bindi bitabo riza kuguma rivuga rya jambo ryavuzwe uhereye kera. Kubw'ibyo twasomeye hamwe ibyahishuriwe Yohana nako Itanguriro 2:9, hatubwiye yuko hariyo igiti cy'ubugingo. Turaronka connection, urukwirikirane rw'iryo jambo muri Zaburi 1:3 havuga yuko ngo uwo azohwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zaco igihe cyaco, ibibabi byaco ntivyuma, ico azokora cyose kizomubera cyiza. Dawudi ariko avuga ivy'igiti gitewe hafi y'umugezi, bitaye ko ico giti uwuzokijyako,
genda neza nk'uko bibereye, ategerezwa kumera nk'icyo giti kiri hampande y'imigezi kandi cyama imbuto mu gihe cyaco. Uvuye aho muri Zaburi, aho herekanye yuko hariho igiti gitewe hafi y'imigezi. Igiti kiri hafi y'imigezi, gitewe impande y'imigezi twabonye muri Edeni. Ico giti kikaba ari igiti c'ubugingo nk'uko twavyumvise. Zaburi haragiye kubivuga, hashigikira yuko ico giti kihaba. Katugende no mu byahishuriwe Yohana 2:7, naho twumve ngene havuga ngo ufise ugutwi niyumve ibyo mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kujya ku giti c'ubugingo, ku mbuto z'igiti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Uhoraho. Paradiso y'Uhoraho, paradiso. Itanguriro, Mose abwiwe ko igiti kiri muri Edeni. Yohana abwiwe ko icyo giti kiri muri paradiso. Ingaha tuba turiko twunguka n'ayandi majambo menshi yerekana yuko ijuru canke ijambo Edeni canke ijambo paradiso ko ari ikintu kimwe. Ayo rero n'amahirwe tuba twungutse cyane gose. Muri Edeni niho hitwa paradiso canke paradiso. Rero ibyahishuwe navyo, Yohana ahishuye yuko hariho igiti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Uhoraho. Tuca tugenda mu byahishuriwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 2, havuga ngo urwo ruzi rutemba mu nzira nyabagendwa hagati, hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti c'ubugingo cera imbuto z'uburyo 12, cera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco byari ibyo kukiza amahanga. Ngaha turumva connection. Igiti c'ubugingo uhereye muri Edeni ko kivugwa. Zaburi akavuga ko hari igiti kiri hampande y'umugezi, na Mose muri Edeni avuze ko ico giti c'ubugingo kiri impande y'umugezi. Zaburi yavuze ko cyama igihe cyaco. Yohana ari guhishurirwa, Yohana ibyahishuriwe 2:7, hariho igiti kiri muri paradiso y'Uhoraho, ni igiti c'ubugingo. Ijambo ubugingo no kugibuka. Hanyuma kandi hampande y'umugezi byahishuriwe Yohana 2:2 yuko hariho igiti c'ubugingo cyama inshuro 12 kiri hampande y'amazi, gifise kandi n'ibibabi bitigera vyuma nk'uko Zaburi ariwe Dawudi yabivuze. Kubw'ivyo iri jambo ntigirebanga, ni jambo ry'ukuri, ari ryo rero turiko twigako. Igiti c'ubugingo, mbe ico giti c'ubugingo ni igiti bwoko ki? Ni igiti giki cyatewe aho muri Edeni? Ni igiti cyo kuribwa? Ni igiti kitari cyo kuribwa? Ibyo byose tubimenya muri kino cigwa. Aho hejuru mejije kwandika amajambo avuga ngo mbega igiti c'ubugingo gisigura iki? Mbega igiti c'ubugingo gisigura iki? Gisigura iki?
nico tugomba kumenya. Ico giti icyari cyo, mbega ni igiti buti, ni igiti gisanzwe cyama imbuto, cyama ivyamwa abantu bakwiye kugenda kwaha? Ni igiti bwoko ki? Nimba ari igiti cy'igikuyo, igiti cy'umukaratusi, igiti cya elayo, igiti cy'umuzabibu, igiti cy'umurinzi, mbega n'umuvumu? Ico giti ni cyungwa mu biti vyama ivyamwa byo kuribwa, ni pera, n'umutagafera, ni igiti bwoko ki? Ni voka? Reka tusomere hamwe bino vyandiko ngaha hepfo, tuje turaba ico giti kiba imbere y'Uhoraho, kiba muhira kwa data, kiba kiri kumwe na data, kiba kiri impande ya data. Ico giti tumenye ni igiti bwoko ki, hanyuma bishobotse tuce tumenya n'amatunda yaco. Ico giti abantu bakwiye kuzorya. Hepfo rero nashoboye gushiraho imirongo ivuye muri Yohana. Iyo mirongo yariko ivugwa n'umucunguzi wacu. Yohana nawe abishira mu mutwe canke yandika ibiriko bivugwa byose n'umucunguzi. Yohana rero niwe agomba kudusigurira no kutwereka ico giti ni cy'ubugingo, ni igiti bwoko ki. Bibiliya y'ikinyarwanda Yohana 15 ku murongo wa mbere, kwijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Aha ariko avuga bino, agatanga uwo mutwe uvuga yuko ahayacira umugani abigishwa, nuko uca wicara canke uhagarara muri pozisiyo y'umugani. Ayo majambo yose ko ari umugani, iryo jambo umugani ukicara urifise muri wewe, yuko ayo majambo n'amajambo y'ukuri, ahamye by'ukuri, mugabo agizwe n'umugani, kandi umugani ugana akariho. Rero Yohana 15 kuri 1 haca haza hakavuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyene uwo muzabibu, niwe awurimirira. Iyo avuze ndi, hejuru ku mutwe w'amajambo avuga ngo Yesu acira abigishwa umugani. Ni kuvuga rero uwo Yesu niwe avuze yuko ari umuzabibu w'ukuri, kandi ari uwo kwa data, uwo muzabibu, kandi data se wiwe ariwe awurimirira. Reka tuje hepfo twumve. Hepfo muri ico gitabo nyene cyo kwa Yohana, cyanditswe na Yohana, igice cya 15 ku murongo ugira 5, hari imirongo nasimvye.
nagombye kugira ngo byumvikane. Umucunguzi uwo bitirira Yesu ariko aca umugani avuga yuko ari we muzabibu w'ukuri. Kuri 5 rero Yohana 15:5 niho avuga ngo ni jewe muzabibu, ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nkaguma muri we, uwo niwe yera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfisa. Aha tubonamwo iryo jambo jewe, tukabona kandi amashami, tukongera kandi tukabona ko abo bantu bera imbuto. Mwibuke igiti cy'ubugingo ibyahishuriwe Yohana 2:2 bishobotse uhere kuri 1. Byahishuriwe Yohana 2:2 herekana ico giti ko gifise imbuto zera. Izo mbuto zera inshuro 12. Igiti cy'ubugingo gifise amashami 12. Amashami n'ababigishwa, kuko ngaha havuze ngo umucunguzi acira abigishwa umugani. Cyufata abigishwa bafise igiharuro kingana gute? Bafise igiharuro kigera kuri 12. Ibyahishuriwe Yohana 2:2 yuko hari igiti cera inshuro 12. Buri kwezi cera 12. Rero igiharuro 12 n'ababigishwa ni ikintu kimwe. Rero umucunguzi ariko avuga yuko wewe niwe giti, hanyuma abo bigishwa 12 aribo bera izi mbuto. Ngaha Yohana ariko avuga bera zino mbuto, bino vyamwa. Abo bigishwa nibo mashami y'uwo muzabibu. Kubw'ivyo ngaho ntariko akoresha iyindi mvugo yo kuvuga ngo naka canke ikindi kintu canke igiti nyagiti nico giti cy'ubugingo. Wewe niwe ariko yivuga ati jewe, ni jewe ico giti, ni jewe. Murambona rero ni jewe, ni jewe ico giti. Bitayeho kandi ayo mashami ni mwebwe abigishwa banje, za ntumwa 12, kandi ni mwebwe mwera mwama imbuto. Kuvuga aba ariko asigura cya giti cy'ubugingo kiri imbere y'Uhoraho mu byahishuriwe Yohana. Mu yandi mwijambo nako rimwe avuze ngo ni jewe, hejuru ku mutwe w'amajambo muri Bibiliya y'ikinyarwanda havuze ngo umucunguzi acira abigishwa umugani. Icyo uza kumenya rero nuko usubiye muri Edeni, igiti cy'ubugingo, igiti cy'ubugingo, wibuke umugani, umucunguzi acira umugani abigishwa. Kijya giti ni umugani, ni umugani. Numugani kubera iki ari umugani? Nuko igiti twigishwa ko ari giti, ahubwo nticyari giti buti, ahubwo yari umucunguzi. Umwe yabwirwa n'Uhoraho ngo niuze tureme umuntu mu ishusho yacu. Nico giti cyatewe hampande y'umugezi w'amazi. Ico giti
kikaba ari cyo cy'ubugingo. Rero tutiriwe turavuga menshi, yavuze ko ari we, atari igiti buti, niwe. Yovuze ko ari igiti ari kuvuga ko ari cyo, mugabo yavuze ko ari we akoresheje ijambo sigarira zina ni jewe nde? Umucunguzi uwo bitirira Yesu. Uwo rero niwe yitwa giti cy'ubugingo, cyatewe hampande y'amazi kiri hagati mu isi. Aho naho twama twahababwiye, ni muri paradiso, ni muri Edeni, ni muri Alikeburani, ni mu ijuru, aho nyene aho iwacu. Mbere hanini havugwa uru rurimi rw'ikirundi, kuko byose niho usanga biriko biragwa. Turabandanya kugira ngo dushobore kuconfirm, kwemeza, gutanga ibishinga ntahe. Tusubire muri Yohana 1:4 na Yohana 14:6. Yohana niyo mirongo narugitsaho hejuru. Yohana 1:4. Yohana avuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri we. Noneho rero si muri ico giti, ni muri we. We nde? Umucunguzi w'abayeshuruni bitirira Yesu. Kuri 14, Yohana igice cya 14:6 havuga ngo umucunguzi yitwa Immanuel, ari wo bitirira Yesu, arababwira ati, nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Hano ariko havuga ko ari giti, havuga ko ari umucunguzi, ko ari we. Naho wosimba inzira, naho wosimba ukuri, ugatarukira ugasimbira ku ijambo ubugingo, niwe bugingo. Mbere ntibisabwa kusimba inzira, ntibisabwa ko usimba ukuri, bishiremwo yuko uwo mucunguzi ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Bisobanura ngwiki? Bisobanura yuko ari we ubugingo. Uwo niwe igiti cyatewe hariya hagati mu isi. Mwibuke ico giti cy'ubugingo, nkuko umunyarwanda yabivuze yuko ari umugani. N'umugani kubera iki? Kubera kijya giti bavuga ko ari igiti, cyanditswe no muri Bibiliya ko ari igiti, ni umugani kwijambo igiti. Rero ni akariho, umugani ugana akariho k'umuntu. Fata kijya giti ugisubirize umuntu. Uwo muntu nawe yitwa nde? Yitwa Immanuel. Umwe Yesaya yavuga ngo azoza yitwa Emmanuel, ngo niko azokwitwa uwo mwana. Uwo rero niwe yari yaratewe muri Edeni, nkuko ariko yivugira avuga ngo ni jewe giti cyitwa umuzabibu, kandi namwe muri amashami. Ubw'ibyo ico nico giti cy'ubugingo kiboneka hagati mu isi. Ico giti rero cy'ubugingo kuba kiri umugani, iyo uri kusoma ibyabereye muri Edeni canke aho twasomye
Itanguriro kabiri uhereye ku 8 gushika kuri 10 uhabona abantu Adamu ashigwa muri Edeni kuri 8. Itanguriro kabiri 8. 9 niho uca usanga ico giti c'ubugingo, ukaca wongera ukahabona n'igiti ca mibibi n'ivyiza. Hanyuma hepfo ukahabona uruzi, urwo ruzi byahishuriwe Yohana rwavuzwe 22 kuri 2. Ndetse ukaca uhabona aho muri Edeni Itanguriro kabiri 10 uhagiye kuhabona uruzi uhabona n'izahabu. Rero hagati mu isi aho igiti cyatewe hagati mu isi, imigezi ivugwa na Bibiliya irahari, urwo ruzi rurahari, by'umwihariko ruva mu Burundi no munsi gwitiriwe ikigiriki ngo ni Nile, ariko Bibiliya ivuga yuko ari Pishon. Urwo ruzi ruraboneka, ubwo sumugani bitaye ko kandi izahabu zivugwa ku murongo w'10 Itanguriro kabiri kuri 10. Izo zahabu zose zibonekaho, hose zirahaboneka. No kuvuga uno munsi ushobora kubibona. Ikintu udashobora kubona cyonyene kubera kiri mu mugani ni ico giti cy'ubugingo. Cobaye ari giti nyagiti, cobaye ari igiti buti, igiti nyagiti citwa elayo canke umuzabibu, naco tuba tukibona nkuko tubona izo nzuzi, nkuko kandi tubona ayo mazahabu aho hagati mw'isi. Ariko kubera ari umugani, ico giti giserukira umuntu kititwa igiti nyagiti. Nico gituma ugiye ngaho hagati mw'isi utabona ico giti. Kubera iki utakibona? Kubera si giti ahubwo ni umuntu. Uwo muntu nawe niwe yivuze ngo ni jewe giti cy'ukuri, namwe muri amashami yacu. Ni jewe. Uwo nawe yari umucunguzi, ariwe yivugira. Kubw'ivyo rero kijya giti si giti kindi, ni giti muntu. Uhoraho yavuze ngo ewe wa muntu, ingo rero tureme umuntu ari mu ishusho yacu. Mwibuke uwo muntu Filipo amubajije ati twerekeso. Filipo yamwishuye ati umbonye, urabona uko mbona, niko na data ameze. Rero data arahitana uwo muntu, aramubwira ati mwana, ingo tureme umuntu mu ishusho yacu. Nico gituma aba umuntu ataba igiti. Kubw'ivyo uwo muntu yivuze hano ko ari we muzabibu w'ukuri, akaba afise amashami. Uwo muntu ari we mucunguzi w'abayeshuruni, batazira mu kigiriki Yesu, akitwa mu Giheburayo Aimanu Ahaya, mu Kirundi Emmanuel, ariko babivuze. Uwo niwe yitwa giti cyatewe hagati mu itongo. Kubw'ivyo tumujye ko rero, kuko niwe giti cy'ubugingo. Niko na Yohana 1:4 yavuze ngo muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu.
reka rero tujye kw'ico citiriwe igiti kandi ari umuntu, ari we afise ubugingo, hanyuma natwe tugire ubugingo, kuko ubwo bugingo ari bwo buzotugirira umuco twebwe abantu b'Uhoraho. Ijambo hejuru ryavuze ngo ico giti ni giti bwoko ki? Umucunguzi hano aravuze ati ni jewe giti. Kubw'ivyo inyishu umucunguzi niwe yitwa giti cy'ubugingo kiri muri Edeni, kiri no mu byahishuriwe Yohana 2:7 yuko ico giti ari giti abantu bakwiye kujyako. Hanyuma hano hejuru nanditse nti mbega hari ikibazo ufise ku byo twumvise? Nimba hari ikibazo ufise, icigwa kijanye n'igiti cy'ubugingo ni giti bwoko ki? Gisigura iki? Ni giti buti? Aha niho kigeze, niho tugishikanye. Hanyuma mugabo gifise B yaco kukwerekana uko byari bimeze ku bw'iki giti kera canke mu buzima bw'uno munsi bwo kuri Adamu, ku bana canke ku ruvyaro rwa Adamu. Kubera iki hatewe ico giti cy'ubugingo? Kubera iki uwo mucunguzi yahawe aba bana ba Adamu? Ibyo nibyo dusigaje kukwagura cyane. Ariko rero imbere yuko duja kuri B y'iki cigwa, tuguhaye kaze tubanze tugende twishura ibibazo, nimba hari ibibazo ufise. Nimba kuko ibibazo vyagura ikigwa cyane, gusa ubaze ibibazo vyumvikana, kuko dufise umwanya muto wo kwigisha ibindi vyigwa biri imbere dushaka kwigisha. Kaze rero kukubaza nimba hari ikibazo ufise kw'iki giti kijanye n'iki giti cy'ubugingo. Ubona ko utabitahuye, baza. Wabitahuye nta kibazo, ni haleluya. Kaze kandi ku muntu avuga ati ibyo wigishije sibyo, kugira ngo mfunge amafire yo kubandanya umugwi B kuri iki cigwa kijanye n'igiti cy'ubugingo. Rero hari uvuga ati sibyo, ati ibiri byo ngibi. Hano turiho kugira ngo twigishanye, tumenye ibyihishije. Rero woshobora kubitwereka kugira ngo twese tugendere mu kuri. Nta numwe atashaka kubona ijuru, ntawe. Rero ntibyombuza guhindura mu gihe mbonye ukuri kurusha uko mfise, kuko ibyahindutse n'ibyahinduwe ni byinshi. Rero abantu bahishurirwa ubutandukanye kandi bagira ingabire zitandukanye. Ushobora kugira ingabire irusha kanaka, canke kanaka kakurusha ingabire. Kubw'ivyo kaze ububaza, ubupinga, uwunganira reka tube turamuretse, natenyenye. Mugabo turahaye kaze abo bantu babiri, baza pinga, hama mugira igihe cyiza. Kugira mbandanye nzobihabwa
namwe shalom. Ndagushimiye mwene data Bucumi Isaka ku cigwa umaze kudushikiriza, kandi nongera nshimira n'abandi mumaze kudukurikirana kuri uyu munsi no muri iyi nyigisho. Muhawe ikaze rero kugira ico mubivuze ko aho muherereye, uwumva ari ico yokongera ko, uwumva hari ico anegura, ahawe ikaze aho hasi uratwandikira tuguhe umwanya nawe ugire ico ubivuze ko. Naho mu biganiro vy'ubutaha aho tuzoroshirizaho gukurikirana igice ca kabiri, aho tuzotangura kwiga igiti c'ubugingo ni igiti bwoko ki. Mugire amahoro iwanyu no mu vyanyu.